kugira nze ngaha baraje bansanga mu nzu barantemagura n'umupanga baransahura ibintu byose nari mfise. Ubu rije nyene mutamakazi wanje yaritavye Imana. Nibyo nyene. Abana ndabafise basanze urwaye iyi ndwara gamuta. Ingwara y'amafyigo. Amafyigo. Iyo urwaye rero. Niyo ngwaye. N'ubu nturaronka ingene wivuza. Oya sindaronka ingene nivuza. Iyo ngwara irakaze rwose. Mbere igatuma nsohoka ku mwanda mutoya. Nko mwijoro ndasohoka shika 12. Uvuze ko bagusabye 100 kugira baguhe umuti ushaka gukiza. Yego ushobora kunkiza. Turagerageza ndazi abadukurikiye abakunzi bacu ni benshi turaza kugerageza. Iyo ngwara irabyimbisha amafyigo. Abakunzi ba Bujahi TV twongeye kubaramutsa kandi muramutse cyangwa ibivanye naho muherereye. Muri kano kanya turi kumwe n'umutama ngaha Igitega aho twababwiye ko twagiye tugira tuganire nawe ndamuravye mbona mengo twaganira tumubaze kimwe cyangwa bibiri. Muta turaba abanyamakuru dukorera televiziyo yitwa Bujahi. Rero nari ndakuravye cambuga ati inze tuganire namahoro none. Namahoro. Yego. Muri rya kamera. Baramutse bajya abantu. Ndabaramukije amahoro mwese murakagira amahoro banyakubaho. Ndabaramukije mwese murakagira amahoro. Yego. Amazina witwa gute? Nitwa Bitabaje Petero. Petero. Pete. Umaze imyaka ingaho banga? Nahaje mu 2012. Waje ngaho mu 2012? Wabahehe bwa mbere? N'abahantu hitwa Gucarire muri komine Bugendani. Ni mu ntara ya Gitega nyene? Ya Gitega. Ubayeho gute ubuzima bumeze gute ko mbonye umengo wari uragira uduhuzu uterateranye ubayeho gutega muta? Ukubaho kwanje abasuma mu kugira nze ngaha baraje bansanga mu nzu barantemagura n'umupanga baransahura ibintu byose nari mfise byose baramara intungwa impuzu uburengete amasafuriya n'akaradiyo nari mfise bantwara n'ibiharage imifuka ibiri y'ibigori intungwa nari mfise 17 byose barasahura. Rero je nari nahunze mpungira muri Tanzania hamamara y'imyaka 10 hanyuma ndaza none azanjise rero barampa intungwa z'imfashanyo baransakarira n'inzu mugwe ibyo byose abasuma barabinkuyemo. Barasubiye kandi barakwiba. Bibaranyivye icyo gihe bantemagwana nahungutse. Babonye ibyo mfise intungwa zagwire zimaze gushika ku 15 baraza byose barasahura byose nibyo nashitse nkora byose ibiharage ndimbura byose baraza baratwara. Njanza ngaha jewe urije nyene mutamakazi wanje yaritavye Imana. Nibyo nyene. Abana ndabafise uyu ahambana n'umwana we wanje niwe yatanguye kuza ino nawe nyine abasoma bamwomoye bashaka no kumwica. Mu guteranya impuzu jena nateye ibitoki ibyo bitoki bya kijambere byashika imitsinda 52. Rero ngiyeyo nsanga byose baciye hari gihe naterekesha ibitoki bivuye mu bido 4 canke 5 byose bazanye amakinga barasaha byose baraheza gushikambura ico nikorako hanyuma mpava ndagwara ingwara nivuza iyo ngwara yo nagiye kwa muganga mu Kibimba ndahatanga ibihumbi 30. Ibyo 30 nabihawe n'umwana we wanje yazaragenda agatoki basigaje azaraca abika gushikana aratumba ngenda kwivuza. Hanyuma rero
bambwira ngo ndatanga amahera 100 ngo mbeze bandondera imiti ikomakomeye. Edis Food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi z'akanovera, iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. Edis Food mawe iteka imfungurwa nziza z'akanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. Edis Food ihari ku bwanyu, duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu. Abifuza kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. Edis Food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. Edis Food ihari ku bwanyu, duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na Edis Food bivanye n'ifungurwa mfungura muri Edis Food bituma ngira amagara meza. Edis Food mama we waje hageze uri baba lao. Basanze urwaye iyi ndwara gamuta. Indwara y'amafyiko. Amafyiko. Iyo urwaye rero. Niyo ngwaye. N'ubu nturarumbye wifuza. Oya sindaronkye nifuza. Iyo ndwara irakaze rwose. Mbere igatuma nsohoka ku mwanda mutoya. Nko mwijoro ndasohoka shika 12. Inzoga barayimbujije, amavuta barayambujije, umunyu barawumbujije, byose nta na kimwe mfungura atari udutore ngenda gusuma ku isoko. Hanyuma twari twongoza agatsima twonyene. Kubera rero ntajya umunyu, intore ziragamuka, hanyuma ngaheza abanyantore rero nkaza ndakoza agatsima ndoza rumwe ntuzwe mbayeho gutyo rero. Kanda kugurira udutore basuza guteka uyu munsi. Nzo kuza kugura utwo dutore. Ego wowe ukoze, murakoze nyakubaho. Murabavyeyi, murakoze. Jewe. Oya niwo naho mbara guharura imiliyaridi noziharura. Jewe bakunzi ba Abuja Hit TV mwumvise ingena tubari aragwaye kandi ndazi ko mufise umutima, ndazi ko ikiganiro kiza kuri abantu benshi mutama. Turasaba ubufasha turabe ko twogerageza. Uvuze ko bagusabye 100 kugira baguhe umuti ushaka gukiza. Yego ushobora kunkiza. Turagerageza, ndazi abadukurikiye abakunzi bacu ni benshi, turaza kugerageza. Iyo ngwara irabyimbisha amafyiko, akamazika kabyimba. Nubu sindakira. Twako turavuga ko abakunzi bacu bakurikiye ibiganiro byacu bya Abuja TV bashobora kuza kugira ico baterereye umwe wese ukashoboye, hama tukaraba ko tworaba ico dukora ukaja kwa muganga ukivuza. Sibyo gamuta? Yego nyakubahwa. Nanye noshima gose, noshimira Imana ko murabagira neza, Imana ibahezagire. Bakunzi ba Abuja Hit TV, ego twatumonye yicaye turavuga teka tumuganirize twumve mbega afisike ikibazo, mwumvise ko afise ingwara agwaye kandi ashobora kuvugwa gakira. Nibaze ko amafaranga 100 tugerageje, urazi ko abantu turakundana, dushaka kuyaronka ama tukabuza umutama ko nawe arakeneye kubaho, arakeneye kubaho abana. Mwumvise ko afisa abuzukuru n'abandi bana bananga bashobora, donc baracamukeneye nk'umubyeyi. Mwakoze cyane. Kuri kamera twaye kumwe na Juma Jux.